ngo hari byinshi byaranguwe mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu. Egide Nijimbere umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabiciye ku mayange ibikuru bikuru. Aha mbere yishuye no ku bibazo by'abanyeshamakuru bitari bike, aho yishuye no ku kibazo c'indege Ubushinwa bwahaye Uburundi ariko n'ubu ikaba itaraguruka. Byo bari ibihe duhere ku gisata kijanye no gutwara abantu n'ibintu. Muri ico gisata muri amezi atatu ya mbere y'umwaka w'2019 ushira uw'2020 igisata kijejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu mazi carakiriye ku kivuko ca Bujumbura ubwato bwinjiye bungana 98. Ubushika 90 nabwo burafata ingendo bwerekeza mu mahanga. Ibidandazwa byinjiye aho kuri ico kivuko nyene bingana amatoni 40,951. Ahani bigizwe n'isima, impuzu, ibiti binini byo gusaturamwo imbaho, isukari, ifu y'ingano, ibiraya, umuceri, ibigori n'ibindi. Ibidandazwa navyo byashowe mu mahanga muri ico kiringo bingana amatoni 465. Bigizwe hanini n'ifu y'ingano n'amayitiro y'igitoro angana 3,323 yahaciye avuye mu bindi bihugu byo twita transit mu Gifaransa. Mu gisata cyo gutwara abantu dukoresheje amabarabara twarayihiye assurance y'umwaka wa 2019 imiduga ya leta ingana 325 nkuko byama bigenda mu ntango z'umwaka. Kubijanye no gusanura amabarabara ibikorwa bitari bike byaranguwe. Ibindi navyo biriko byarangurwa ku buryo butangwa na leta y'u Burundi ibicishije kwishira hamwe rijejwe amabarabara ari yo bita Agence Routière du Burundi ARB. Twarakoze neza irya rompwe yitiriwe ibihugu byunze ubumwe yo mu Ngagara. Twarasanuye ibarabara ry'ivu riva mu Nyabitare rigaca mu Gisuru rigashika ku rubibe duhana n'igihugu kibanyi ca Tanzania. Munyashoko ko isanganyo yabaje ati mbega ibikorwa byo baragusanira bajya N3 birabigeze nibaza mu byo navuze natanze ko mu bicu tumaze gukora navuze ko ibaba N3 rifise ibice bine. Igice ca mbere tuva ku mupaka wa Tanzania tugashika Inyanzarake, ico carakozwe caraheze. Igice ca kabiri kiva Inyanzarake kigashika mu Rumonge. Nico navuze yuko twaronkera uburyo twahawe n'Abarabu, ubu bakaba dusabye yuko dusubiramo ivyigwa kugira dukoreshe ivyigwa biza. Ivyigwa bimaze gusubirwamo dutanga isoko kugira ngo bahiganirwe babone gutora isoko. Tugeze ku ntambwe yo gusubiramo ivyigwa cyo bita actualisation des études. Igice ca Nyanzarake gushika mu Gitaza, igice ca gatatu nico navuze muri cegeranyo yuko twaronse uburyo buhawe na BAD yuko ivyigwa twamaze kubisubiramo ko twarongise igitabo kizotuma bahiganirwa isoko kuri BAD kugira ngo idici kuvuze ko mbere ko dutanga idurusha yuko tugishira kugitangaza abantu baze guhigana. Numva yuko ico gice kimaze kugira intambwe par rapport ya kija cambe cyo yiki. Hanyuma igice gisigaye ni igice ca Gitaza Bujumbura. Ivyigwa birahari ubu tuko twondera abagwiza tunga canke abandi badufasha buzana uburyo bwa tugikore. Mugacobora ko cyo cyagendeka ababaye gose no twisunze hari igice ca Nyanzarake Rumonge na Rumonge Gitaza nabyo byose mu minsi mike abaduhaye uburyo batwemerera baduhaye urukusha cyo gutanga ibikorwa inyezina. Wabuze kandi uti ibabajya mutakura byoko byabaye ko bahinga nibiki. Naho nyine mwakurikiranye mu cyo navuze navuze ko tuko twakora itonse uburyo gukora ibintu ikivuko ca Bujumbura. Navuze ko hejuru ikivuko ca Bujumbura tuzokora n'amabara make asa yegereye yinjira ku kivuko ca Bujumbura. Niba n'ibya mutakura rero izogozoga amahirwe rikaba ari muri abazokoko. Wabuze kandi uti nkenga busoro amabache marabara bashabihagarika ibikorwa uti hanyuma ubu bikononekara ati mbega byosubira ryari byagenze gute. Murazi neza yuko nivyo nkenga busoro habaye umugambi wo guca amabarabara hanyuma birahagara kubera ingwane z'ubuhinga zashitseho. Ico gihe byari bikiriye mu kigo bita SIP injo cabikurikirana. Murazi ko rero bushikanganje bwaronse ihindagurika ry'inze y'ibisata bakabishira hamwe ubu akaba yishatse ubuha aco gifata mu minwe nta nimisi kiramara. Nibaza ko igirwa cyambere gifise nico uza kwigenda gusubiza mu ngiro ibi bintu bikabanda bikorwa. Amanama rikaraba nibaza ko vuba na vuba ibikorwa birasubira kugira batabare bene gihugu. Waje tuvuga uti
mbega mu gisagara ca Bujumbura ko mbona abantu 100 mazanye mabisi mugabo taco mwakoze mabisi amarongo nyinshi y'abantu kandi imvura ikiriyagwa ivyo ntibabeshe niko murabizi yuko iyi ngwara ije iza bukumbi igakira bukebuke ingwara y'amabisi mu gisagara ca Bujumbura muco yavuye kubera yuko twamaze igihe kinini amabisi atinjira mengoshe abantu nabo tashobora kugura amabisi na mendo wate menshi icyaka binasho kandi murakizi mu gisagara ca Bujumbura igitera gikura abantu bo ni benshi baragwiriye uburyo bwo kugura amabisi nabwo ubona butera bugora amadolari byose hanze ngo bizinga ariko ntabwo leta iticaye yafashe umugambi yuko yohereza bakana kugura amabisi manini ikabagabanya amataxi kugira ngo yinjire umugambi wa mbere mwarabonye ko amabisi ya mbere yaje kandi baza ko bwa mbere mwanza mugashima ko akoreko karabaye umugambi w'abandaye none abandi bariko batuma abandi mabisi karazi sera bagwa kwisoko mu Ruvumera bayatuma hanze akaza bukebuke akazomfatiza rero mwihangane muriko ahubwo ntiye nakamo aho bizatunga bari ngaha abandi bose nibaze birukire uwo mugambi kuko hayakarusho leta yaborohereza ibaze amabisi manini mudufashe kubisigura bene gihugu bandi yuko ufite udufaranga twose yoza bagaterera kugira dufashanye kugira iyo ngorane ibe mu nzira urundiye ko yavuga ati hacho mukwa kuri kubisa umabara mu gisagara ca Bujumbura oya twagikora kuri navuze kugambe bwo mwumvise uko mu bikorwa byo gukora ikivuga ca Bujumbura twiyumviye n'igice kimwe cy'amabarabara ari mu gisagara ca Bujumbura hegereye ako nagace k'uburyo bwa banki monje bwa bazi zo gufasha mugana ku rugero rwa leta navuze ko ijya rompwe mubona hajya mu Ngagara ko twayikoze kandi tafise n'umugambi ugira programme yo guhomahoma ino twaba tubigira twingiye gusa yuko iyo budget yemerwa na conseil d'administration kugira ngo tutangure ibikorwa nyezina atangwonese hari ibikorwa bizoshobora bibandanya hanyuma akabazo yavuze ati MS 60 ya ndege ushobora guhaduka ati mbega iratanga gukora ijya ndege ntivyirahari yarashitse ko yamaze igihe kinini yasaba yuko hari ibintu bamanza kuyinyanyura ko abahinga batubwira ije mu kirere ikwije amategeko mpuzamakungu ko ari bimwe mu kasanze bisaba yuko tuvyadabuta kuri agiye gukorera ubu rero abahinga bariko barabikora nivyahera muzobona iko irakora imigambi yateguriwe nk'ivyo